muguwe neza nibaze uko muri aho nibaze ko muri impore najewe nisaba gose cyane Imana ibaha umugisha kandi Imana yongere ibaheza. Hano ndi kuri YouTube and ndi kuri Facebook too. Kandi hano hari imbeho mwihangana, hari imbeho niyo mpamvu nambaye amakoti. Hariho bamwe muza kumbaza ngo kubera iki nambaye inkofero, ntabwo ndi umuyisilamu, ndi umuporoti, ndemera Imana, ndemera Yesu. N'abisilamu baravyemera, ariko je nemera yuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wanje, naho ntamubonye amaso mu yandi. Ntabwo nabihisha, ntabwo nabihakana, ntabwo umuntu akwiye guhisha ahahagaze. Ni nako nanje ngiye guhisha aho mpagaze, ntabwo nabanemera, kandi muri mwe ntacyo mwantwara. N'uburenganzira bwanje bwo kugira aho mitamo, ntayo cyo mwampindurira. Choice is mine. Ntabwo ndi umuyisilamu, ariko ndakunda kano gashapa. Yaba ndi umuyisilamu mba ndavyemera, kandi abisilamu ntabwo ndabagwanya. Ivyo bemera it's okay, kandi abisilamu benshi ni inshuti zanje, ariko ndakunda kuvyambara. Ndabivuze ko kubera mwe mucya mutangura kubimbaza cyane yo mubonye kano gakofero. Now sigomba kuvuga byinshi pe, ntabwo ngomba kurenza iminota 15, ariko bino bintu ngomba kubibwira abarundi hamwe n'abanyarwanda, even na guverinoma z'u Burundi n'u Rwanda zivyumve. Mu Rwanda ho baragerageza, narabibonye mwumve. Ntabwo ndimo ngenda saba indaro mu Rwanda, ntabwo ndiko njya gusaba indaro mu Rwanda, gende muri Amerika. Ndabivuze kubera ko hari abarundi baca bavuga ngo uri kusaba indaro, saba indaro what? Ndi hano, ariko hose haba ndabigombye, n'uburenganzira bwanje, kandi ndabizi ko ngombye gusaba ubwene gihugu hose kwisa aho ngomba babumba, no mu Rwanda babumba. Ikibi nuko nabanzanya amakosa, ntabwo ndiko ndabusaba, ariko ndabigombye babumba nkuko babuha n'abandi. Sivuga ko mu Rwanda babwimana. Now mu Rwanda ho baragerageza, nabibonye. Hari ikintu kimwe kimbabaza special iwacu Burundi, naho mu Rwanda rimwe bihaba. Nama nabonega abantu bampa message no kuri Facebook cyane cyane nk'abarundi, we ntiwotaha mu Burundi, ntiwotaha, bo kwica ntiwotaha, bo guhama mu Burundi baricana, bo kwica, we twokwica. So mwe mubeshejweho no kwica. Always your mind is thinking about to kwica, to kill somebody. Niko babwira abarundi iyo babonye ndimo vuga ngo ntiwotaha, wewe boca bafite, ntiwotaha, twokwica, we twokwica. Kwica si byo bisigura gukemura ikibazo. Even me bujya murazi ko imbere nigeze kuvuga, jewe ndi umuntu ayoboye abantu, ntabwo nagufata bakoze ikosa ngo ndakwica, naguhana bose babireba kugira ngo bibabere isomo, kuko je ngufashe nka kwica ntabyeretse abantu, nzaguma sanga hari abandi bameze nkawe. Ariko ningufata nkagushira ku mugaragaro, nkaguhana bose bariko barabireba, barabiraba, bizotuma n'abandi bantu batinya. Ariko gufata umuntu gwishwa ukamwica, sanga umusanga hari abandi benshi barimo bavuka bateye nk'urya muntu runaka. Stop ko muvuga ngo turakwica.
nimba umuntu wese burya dufite abana b'ibigoryi, jewe narabyaye mfise umwana umwe, yes, ariko hari ababyaye benshi bafise umwana w'ibigoryi. Waye wowe utarigera usabira umwana wawe w'ikigoryi kwicwa? Waye wowe utarigera usabira umwana wawe w'ikigoryi kujya imageregere mu mpimba muri gereza gupfungwa hereye? Waye? Ariko umuntu ngo ntakunda igihugu, yavuze n'ababayobozi ubutegetsi niyicwa kubera avuze ngo ibi ntabwo mbikunda. Habi Burundi no mu Rwanda ndiko ndababwira mwese, iyo umuntu akarorero ubu ni iyo abaje mva mu Rwanda canke uvi Burundi, hakaba hari ibintu mvuga mwe mudakunda, kuko ntabwo ndimo mena amagerenade. Iyo ndiko ntira amagerenade mu bantu nakwishwa tisokaye, iyo ndimo ndasa abantu nakwishwa tisokaye. Ariko nimba hari ibintu tutemeranya n'ubuyobozi, wowe ukabura umurundi w'umunyarwanda, uyu munsi nkaza nkagera i Burundi cyangwa nkagera mu Rwanda, wampamagara, wamera kumpamagara ukanyereka aho nibeshe, hanyuma nanjye nkagera kubwira abandi hano naribeshe. Igihugu ntabwo ari uko kimeze. Zijya nguvu nashira mu kuvuga ibintu bitameze neza nkabihindura nkabishira mu kuvuga ibintu byiza. Uko niko guhindura abantu, because na ukunyifuriza gupfa ni nako nawe wapfa. Umuntu ngo ntavuze igihugu neza mwice, wene uzahara tuzokwica. Kwica nibisubira gukemura ikibazo. So ndabivuze kubera ko iwacu hamari wacu, mu rugo hamari mu rugo, muhira hamari muhira. Naho no tuka president, even na president ya Burundi yaba president w'u Rwanda, nkamutuka nkaza wanyicarika, bro ntuzusubire gukemura so kwica. Ariko bamwe muri mwe nibaza ko ari kwica. Even mwe murakora amafuti, murakora amakosa, waje batarabica, waje batarabica mwebwe mukora amakosa, mukora amafuti buri gihe, ntabwo baravumbura. N'Imana igombye yabica today kubera amafuti yanyu, yabica, because even you ntabwo wera. Ufite amafuti, wamwicarika hano ntuzobisubire, warengereye, wakoze ikosa, igisubizo cyo kwica. Bamwe muri mwe, reka mbwira abe Burundi, hariho abakoze imyigaragambyo muri 2015. Nabone ngaho umuvugizi w'ishyaka riri ku butegetsi uriya muzehe Reverend Ndikuru ariko ngo abakoze muri ngo imyiyerekano muri 2015 ni tuzobaharira nibahereyo. MDU uba happy, yeah, nibahereyo nibakome, bati iyo aba byabaye kuri we ntabwo bavuga ngo ni inkome ngumeyo. Hari abantu bamaze imyaka muri gereza, muri gasho, uyu munsi wabasohora bavuga bati I swear to God ntabwo nzasubira. Bariho ntabwo nzokongera. That is what abantu dukwiye guhana imbabazi. Nimba umuntu atagambanya atisha atakarewe umuntu yakoze yandi mafuti, tukabaha imbabazi. Buryo umuntu kugenda akakugaranira ahantu every amezi ayo atanu akakuganira ahantu uba wahindutse. Bati muri mwe muraryoherwa ngo gumayo, bati niyo byabagarukira ntabwo muzovuga ngo gumayo. So ico ni muvuga hano, umuntu akoza amafuti ku bintu abona ku gihugu, atari matera mabombe, atari mwarasa, mubwira uti karibaho ubugere nga uvyirebere, uzugenda ubari nkuru wabonye.
uzugenda uvuga inkuru yabonye, apana ngo gera ngaha tukwica. Nta muryango buri kigoryi, ariko bose ntabwo barabica. Sirimwe mvuga ngo kubera ngo je ntinyaje, ntabwo ntinya na kimwe, ariko iyi mitekerereze mufise ntabwo ariyo, ntabwo ariko gukemura ibibazo biba bihari. Wumve yuko mugenzi wawe arimo avundira hariya, ko iyaba wewe waba uri kurasaba Imana ngo mveyo muri gereza mu gasho, iyaba wewe ayivire n'uyu munsi Imana nigomba kwihorera amafuti mufise, ikihora amafuti mu bya mwebwe naje ndimo, twese itwihorere. Turi harya tuzabimenya, kandi Imana ibishatse ntabwo yatubura mu iryo kosa. We niwumva yuko uzoronka amahoro ari uko wishe mwene so, nimba wumva yuko uzoronka amahoro ari uko mwene wanyu aguze n'abagapfungwa, barya bose bari muri gereza ntabwo ari imbwa. Hari igihe nawe ejo uzodenderezwa ibintu ukamusangayo. Dufise benshi bariyo batabigomba, dufise n'abategetsi abaguverinoma bari mu gasho bapfunzwe kera bitwa ibihanganga. Uyu munsi umuntu yagendera mu modoka arinzwe, afite umutekano wose, akaba ari mu kazu ashobora no kunyara mu kazi arimwo, ndabizi ko atabiryoherewe, ntabwo abikunda. Mugende murabe perezida wa Syria. Perezida wa Syria iyari ubu arahunze n'impunzi. Muzi perezida wa Syria abo yagize impunzi, abo yicishije, abo yapfungishije, abo yangaje. Today niwe yangajwe. Mwibuke mu Rwanda bakoze genocide, bigira abami, batuma abantu bahunga. Uwo birutse ko ngo abimpunzi niwe yagarutse ababera na perezida. Uyu munsi nambari ntera hamwe hariya abakoze genocide baromoka bariruka. Mugende ni Burundi, ngene bica bize bari mu bwoko runaka ngo bagomba babazimye, abo bagombye kuzimya uyu munsi nibo bari ku buyobozi. Ababikoze baragiye barirutse. I Burundi mugere maharuro bunyoni hamwe n'uwo bita Desire Uwamahoro. Iyo abantu bumvise izina Bunyoni na Desire Uwamahoro, abantu bahita bava mu muhanda n'imbere bara bakiruka. Minisitiri wa mbere yaratinyitse, yubatse kirimba. Desire Uwamahoro yarakwaka na telefone akayimena, uri murebesha amaso yawe na hano witwara. But today bamuha inkoni yapfungiwe mu gasho. Inkoni wabaye uyoboye iperereza, wabaye minisitiri wa mbere. Dufise n'abaperezida benshi bagiye barahura n'ibyo bibazo. But you joke and you laugh to somebody kubera agiye muri prison. Come here to Quebec. What is about you? Ibyo ntuzi by'umusuzo byara. Nimba nkuza amafuti nkaza mu gihugu munyakirane ubugwaneza. Anybody naho yobo bita pacifique ni nahatswe. Ndiko mvuga i Burundi niwe mukunda kwiruka ko cyane. Naho yaba pacifique ni nahatswe aji Burundi ni bro icyanga. Cyo wavuze ntabwo ari byo. Raba ibi nibi mu migisha bimubera isomo. Hari guha umuntu amaramara asanze ibyo yavuga atari ko biri. But nimba gitekereza ari kwica nawe uzokwicwa. Nimba gitekereza ari gupfunga nawe ntuzibiza gupfungisha ejo. Nimba uba so happy because umuntu runaka ari muri prison
nawe uzamusangayo. Hari abagusumbya power, uyu munsi ariyo bari. God bless you, mugire ibihe byiza. Ndarangije hano kuri YouTube. Ndarangije hano kuri YouTube, reka ndangize hano no kuri Facebook.